woba wikeka ko wahumanijwe canke warozwe? Hari umuganga karuhariwe yabigize umwuga. Woba wikeka ko ufise inyatsi, kubura uruvyaro, kwisanga mu kibazo co kubengwa, kugira ikibazo c'akazi canke mu kazi? Karibu cane arabafasha. Arafasha n'abibwe ivyabo. Avura amoko yose y'uburozi n'imyuka mibi. Emwe Dr. Swale ni umuhinga adasanzwe. Akabigera rero ku bari kure, nimwinde gutwitika ryanyu ngo musanga ahari kuri telefone gusa. Dr. Swale arabikemura. Ukeneye ubufasha akorera mu gisagara ca Bujumbura, zone Buterere, hafi ya Maison Verte, ibarabara rya 27 muri DB. Mwakure kuri akamenyetso ko guteranya 257 62 899 775 canke akamenyetso ko guteranya 257 62 981 432. Dr. Swale ni umuganga w'umuhinga atahandi uzomubona. Akoresha ubuhinga utamenyerewe mu kuvura. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Kubatari abayisilamu, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Nishatse kuvuga abari mu gihugu cy'u Burundi, abari hanze y'igihugu cy'u Burundi, abari mu buseruko bw'isi, mu bumanuko bw'isi, mu burengero bw'isi cyane mu buraruko. Kuri bajya bose mufise ibibazo bitandukanye, Dr. Swale ndi kugamije kubafasha ibibazo by'uburozi. Umuntu wese uzi ko warotswe, mvuze kurugwa n'ibisubira mu buryo bwinshi, kuruga biri kwinshi. Umuntu wese uzi ko warotswe, umuntu wese uzi yuko uko urahiga uko urarondera akazi ariko bigora kugira ngo karonke. Umuntu wese uzi yuko utarondoka neza, utabyara, umaze kurungurwa mugabo umaze ikintu gose kurunga mushaka kwibaruka, mugabo uzi yuko udashobora ufise ubushobozi kugira ngo ushobore kutwaza imbaraga umufasha wawe. Wewe uzi yuko ufise hariho kutumvikana hagati ya madamu mu rugo, induru zamaze habayeho, mwaba mutumvikana hama ibibazo, birashika ugasanga umugore ntiyubaha umugabo cyangwa umugabo akunda umugore wiwe, kuko umugore kubaha umugabo ni itegeko riva ku Mana. Umugabo gukunda umugore ni itegeko Imana yasizeho. Wewe ufise umukenyezi wawe arenga ibigo, wewe ufise umugabo wawe arenga ibigo, ushobora kuturondera. Wewe ukunda ufise urudandazwa runini, hamwe n'uruza rwawe ukaba wibwe imisi yose, ukaba watakaje ibintu, ushobora kuturondera. Wewe ufise abakoresha bawe mukaba mutumvikana, ukasanga baba bakwibye, gusanga ibintu bitameze neza, mushobora kuturondera. Wewe uri hanze y'igihugu ugiye kurondera ubuzima mu mahanga, ariko ukabona umenga hari ibintu bigenda neza, byacu ugasanga boss wawe ntakuriha neza, uramaze imyaka amezi n'amezi ntabwo urahembwa, canke uri gukora amafaranga urayabona ariko uri kubona umusaruro. Ushobora kuturondera. Wewe uzi yuko ukunda gushirwa n'inzu zitiranye ubwoba, urishwa ibintu uko bitameze neza, ushobora kuturondera. Muncamake ni byinshi. Wewe uzi yuko uri mu bintu by'ibifungo, uri mu by'uburozi bw'ibifungo, uri mu by'ibibazo biteranye ubwo bitandukanye, ufise indwara zidahera, indwara agenda ukamwana ukavurwa ariko indwara iguma ihandi nyene. Cyase kuvuga bagashaka kugura amadiyabete. Ego diyabete ni indwara indwara ushaka kurwara, no diyabete zo kwa muganga, diyabete z'indogano usanga zitaronka imiti, ngo zimwe imiti diyabete igoma iduga igoma igabanuka. Ushaka kuturondera. Wewe ufise ibyo ukeneye, ufise ibyo ukora, ufise urupangu rwawe warubatse, warahejeje kubaka, ariko imbere yuko winjira urikita yuko umupangu wawe hari ikibazo, ushaka kuturondera kugira ngo tugire dukore tugushireho ubugingo mu rugo rwawe. Tugenda kugira ikintu kimwe mu mazu twinjiramo tuba twarubatse, hariho amashitani yitwa Amirul Baiti. Ni ukuvuga iki? Bageza gusanga kandi bajya tugatangura kwinjira mu mazu b'amashitani, zituma dusanga mu nzu yawe hari ibitangurwa byinshi, ibikuru byinshi, biki, kuko harageraho bihindura ibikoko runaka. Bajya bose muzi yuko mufise inyatsi mu rukundo, rudandazwa mu kazi kanyu, aho mutuye, mushobora kutubonera. Mwiriwe canke mwaramutse canke igitondo
ryiza cyane ijoro ryiza bivanye n'aho muherereye, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Tanzania, abari muri Amerika, abari muri Belgique, abari muri Omani, abari muri Sudani, abari muri Saudiya, abari muri Qatar, abari muri France, abari mu Bufaransa, abari muri Belgique, abari muri Zimbabwe, abari mu bihugu bitandukanye bigize isi, mushobora gutondera ngo mushobore kubafasha. Imbere ya byose mbanje gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi, wewe atushoboje gushika kuri uyu mwanya. Isaha si ingufu zacu cyane ubushobozi bwacu cyane ububasha bwacu oya namba, ahubwo ni ubushake n'ubushobozi n'ububasha bw'Imana, kuko bamwe muri twebwe baragwaye, bararevye, abandi bari mu bibazo bitandukanye, abandi bari muri ibi na biriya, abari mu bibazo bitandukanye, abahuye n'impanuka y'umuriro, mugire ukwihangana, pole sana, kinusigize intango n'iherezo. Nizere yuko turi mu gihugu kirimwo ubutegetsi, kirimwo indongozi zitwararika ineza, ubutungane, iterambere ry'abene igihugu. Nizere yuko indongozi zacu zizogifata mu minwe abo basi b'igihugu, zibashengeze imbere y'ubutungane, kuko ubutungane mu Burundi burahari. No gushimira nyene icubahiro umuvyeyi wacu mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, ndetse wewe yitwararika amahoro muri rusangi, umutekano muri rusangi, ubutungane muri rusangi, iterambere muri rusangi, amahoro muri rusangi, umutekano kuri bose, urukundo ku Barundi bose, ubutungane ku Barundi bose no ku bwoko bwose, eka n'umutekano ku Barundi bose. Aragahora ku ngoma mutama wacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse nabo basangiye kuyobora Uburundi n'Abarundi. Inyuma y'ibyo onya nari maze igihe kinini ntabonekana, kuko narifatirwa cyane rwose no kudafasha abantu benshi barwaye hariya. Murabwira ikintu kimwe, muntu wewe ukunda kubona ibiganiro byacu cyangwa publicité zacu, ukabona ibiro cya telefone, imbere yo kwitora igitore uri serious, ntituruje kutuderanje, sinkunda deranje makabisa, ni serious ku kazi. Naco cyumuza gusanga benshi bidoga ngo Dr. Swarihe abizene atukorose ibiki n'ibiki, ntawe ndabroka yarungise amafaranga y'igipimo, ntawe ndabroka yarungise amafaranga kugira ngo akorerwe akazi. Uwombroka yandondera ugasanga umuntu kandi kinshambere ndamuntu azefa direct, kubera iki benshi uzagusanga bari kudutesha umwanya. Wone fili direct yari kandi amucuye kwandondera kineye ko ndamumviriza ndabafasha ojo nefa direct, kandi uzagusanga ngita telefone yawe muri 35 uzasanga ni ibintu atacu bimaze, ni inkuru gusa, ni harabaye, ni hakabe, bigaherera ngaho nyene. Oro ari wundi adondeye amuse voice akene ndamufasha, kuko bankiriye ko umuntu andondeye ndondere uzi yuko ucukoresha igipimo. Kwa Dr. Swarihe ndondeye dufise etape zibiri. Ikintu cya mbere kugira nte ni nuko ndondeye urika voice imwe, iyo voice maze kumviriza zitakwirisa kandi bikenewe ko stomika amafaranga igipimo bana kubwiye, maze ugasha kuri imikashwe yarihira mu minota 5-10 ndakora igipimo, ndakora inyishu mutambwirisa kandi bikenewe zitangura akazi. Mugere rero muri voice nakuga ati mutafanya ikintu ntabugike, uwo mwanya ndakureka dufitanye nego mu gatondo saa 10 niwe ndakureka, mbonye hageze saa 3, saa 4, saa 5, saa 10 ndavuga ati n'umuntu ni derangema, ndakodeka ko datingere bimeze ngo ko datigifasha gutunga bigishuye, ndagutera kubloka. Mugabo warumva amafaranga y'igipimo, ndakumviriza kuvuga ati nuko hakisa n'ibindi amazagira akazi. Mucha bakeresi ngumba umuntu aza deranje, apana turonimasha telefone turonde uzi kuri serious, uzi kufise ikibazo kinye kugira ngo dushobore kugutunganiza, kugukorera. Mu byo onya ndaganira ku byerekeye ibifungo, inyatsi, imikoshi, bana mama, ibyo bintu ubwo buzi turaburonka kenshi na kenshi wumvise akubwiye ngo jewe nararozwe ibintu byanje biri bloke bigenda neza.
kuba ibintu byarafunzwe nivyo nkunda kubabwira. Ibifungo tubirondera mu nzira nyinshi. Ushobora kuba ati genda afunzwe, sawa, urafunzwe. Ufunzwe gute? Ko ibifungo uko bwinshi. Je nararozwe, sawa. Mbere hari umuntu uzumva ko ati ngo ndazi ko narozwe, ndazi ko nafunzwe. Iyumvire uje kurondera umuganga, doctor akubwira ati bona mbwira uruka voice umbwire ikibazo cyawe ufite byose, umbwire byose hama twinjire mu kimo turara. Ndaronse voice cyakubwira ati je ndazi ko narozwe, nafunzwe. Umva acyakubwira wamwe ati none ko warozwe, urazi ko warozwe gute? Nuko ushaka kumva umuntu agwaye malaria, hari malaria musaba umwe, y'imesaba bibiri. Rero bikuvuga yuko uburozi buri kwishi kandi imiti yo kuvura nayo iri kwishi. Abandi nabo ngo doctor jana narozwe sumu, sawa. Sumu rwoko bwinshi. Rero mu camake tininajugira ngo tuyage tuganire kuko amaze igihe ariko ndabonekana kuvuga ngo dushore kwa tunaniriza. Wewe wifuza yuko nshobora kugufasha. Ukene kuvugwa nahiri kwa ndavuga ibyo kuvura ni byinshi. Wewe uzi yuko hariho ibintu byawe canke zino shaka kubivuga kugira ngo utahuze neza ibintu byose bikomoka ku by'uburozi ushobora kugira ngo ushobore kugufasha. Ikindi cyangire babwire ubwo uje kundondera wararozwe umaze imyaka irenga 10 wararozwe, ntibibaze yuko ngo undondera uvure ushikira ubwenyene kuko umuti umunyu hari umaturondera tukamuvura ikaba tiktak bikavana n'igihe uburozi bwiwe ingwara yiwe igihe bamaze kwimarana. Nkajyara sindamuvuze n'umuntu ari umuntu ndondeye ejo haheze kandi ashanyingwa aza kunyuma ambwira ko afise ikibazo cy'iki cya sumu n'abantu batatu gusa umwe muri bo nakoze igipimo ni gupima ndarabansanga nsanga yarangiritse bamuhenda mu sumu kumbe si sumu isanzwe ahubwo yararozwe ibintu bibi cyane gose. Ndanga ati ziri nkuru rero wowe kino gihe soma zimisi rozwe umeze kunya wari hitebwa ndondeye musenyi n'abana n'ifise wero mukute kandi n'ubundi twe dukundana twe dufashanya. Ndatanze ikiganiro kira cyasubotse wowe urakirobora kibonye kugira ngo gishire kuri stati yawe cyangwa ngo kigiye partage kubana kugira ngo baronke nimero kugira ngo baturonke batumakeneye kugira ngo tubafashe ibintu kugira turonke wowe urarabiciye wireka gushira kwereka abandi. Ndavuga ati wewe turabye igipimo cyangwa kimeze igipimo cyawe kimeze nuko sitengana imbere ya kamera kugira ngo tuvuge ibintu by'umugwayi apana gusa ndashaka kuvuga ngo ndamuvuga izina gusa yimenya. Ni kuvuga yuko rusanga yarangiritse ibimba by'umuntu yarangiritse afite ibibazo bikomeye cyane gose. Ngati wewe igipimo kiretse yuko usigaje igihe gito mu gihe bandanya igihe kirekire utaravugwa ubwo bugwayi bakubwiye ngo disumusha kugira ngo nshobora kukwangiriza ubuzima bwawe. Rero ntimugashine n'ubuzima n'amazi zikabayora. Amamuca make nizere yuko mwamaze kutwumviriza mumaze kudutahura. Tubasabe kumudufasha gukora subscribe, gukora partage, kugana jeme, kwandika na commentaire kugira ngo ibiganiro byacu bishobore gushika kuri nimero kuri YouTube mwandike Dr. Swale Online TV. Mchobona YouTube yacu, TikTok mwandike Dr. Swale na kutimana kwa Dr. Swale na kutimana. Hama kuri nimero ya WhatsApp ni guteranya amazina 255 7 62 9 cyane guteranya amazina 255 Imana ihizegire ubundi ingihizegire n'ubundi zacu cyane nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nawe wazi kuyobora Uburundi n'abarundi n'umugambi ubutegetsi CNDD FDD mugire ibihe byiza n'ibikorwa byiza. Imana ibane nawe murakoze.